Bonjour, bonsoir bakunzi ba BDUSA bivanye naho uherereye canke n'amasaha uriko urakurikirana kino kiganiro canyu. This is BDUSA nkuko musanzwe mubizi amazina ni yandi nyene ni Felix Kaongo. So today twabazaniye umushitsi abikora neza muri BDUSA, reka tukwakire. Murakoze cyane, murakoze kuma kandi kazi hano muri BDUSA. N'igihe ndahaje hano hantu. Wow, okay, hama ugirwa kubabwira nakazina. Okay, nivyo naguma babwire abakunzi ba BDUSA. Mazina nyitwa niyo nkuru Alain Aime, anzanye abavyeyi banyise mugabo zina ryanje yo yakazi nyene nivyo yakazi. Yakazi okay. Alan at Simba. Abishanze kuzina rya Alan at Simba. Nkuko mubibona turi kumwe na le jeune dessinateur Alan Artist Simba. Bivanye n'ibikorwa akora vyo gucapa byamuhaye izina rishasha riri inyuma y'abavyeyi bamuhaye ni Alan Art Simba. Asanzwe akora neza mu bijanye no gucapa. Alan Artist Simba, ibikorwa vyawe wabitanguye gute vyo gucapa? Okay, bon. Donc ni ibintu novuga ni talent Imana ashiye kunsha muri je ni nk'ingabire Imana ashiye kunsha muri je kuva nkiri muto wenda umwana ndabigiye ndabikunda nkura ndabikunda. Wow, nkura ngene bingiye none nk'ubu nka je nashobora gucapa kwera ingano kumvuza ati reka nige nshobore gucapa no byo nshobokera. Donc bon Nukuri sinova ngo naguha amahirwe kubera kwa ni ibintu bihera utabihereye mu bwana. Sinibaza yuko muri make ntivyigwa. Sinibaza ko byavyigwa kubera ni ibintu ni impano umuntu vukana hamakakura yumvamo hamaka yidevelopa kuzi habwo gukura ukuzura yidevelopa utangura uri muto hama kuzura developa nyene. Alan Artist, muri uyu mwuga wanyu wo gucapa ubona abantu babakira gute, bakira ibikorwa vyanyu gute, nakahe kunguka muronka nk'abacapa? Donc c'est nk'ubwa mbere sofa gusa muga ubu ko turakora ko ubu turabona akarusho ni ubu birasumbirije cyane. Se nk'ubwa mbere se mu myaka iheze ubu umunsi. Alan Artist, biraborohera kuronka ibikoresho mushobora gukoresha ngaha mu gihugu cacu? Donc kugica cy'uburo okay voilà. Ebwo rero James nivyo nabona abwiye abantu ikince kintu kitu uburundi vraiment ntitura duga cyane ku bintu by'ibikoresho byinshi biva hanze tukabigura bizimvye bigashika ngaha ukuntu babizana. Donc nivyo bintu bitugora ibikoresho bya vraiment ntibitworohera en fait. Uvuze ngo biva hanze ariko birabashikira. Donc yumva byadushikira bagadushikira muga ino bizimvye amatoka bigura kuba hari abatse bato batabifise aba birabagora. Urumva basi je navugiye abandi. Kuri wewe nawe bimeze gute? Kuri je ofete je ndabironka muka ntibinyorohera. Hari abandi bavuga ati twe ntibitworohera kandi tunabironka. Muga jewe ntibinyorera kubironka muga ndabironka. N'igikoresho cyo bakizimvye mu mwuga wanyu ni cyane. Donc ni vyinshi sinaza ngo ndabimare gusumba ibindi. Ibizize ni byinshi si bon mbeshe ruvango nk'ico wewe ubona kiko ruvango mpere kuri iki nkazasanga ikindi kirazimvye gusumba iki usanga ko tura donc urumva ruvango ikindi cyo kizimvye kirazimvye. Ne Alan Artist kugira acapa ikintu dufate nk'ifoto y'umuntu nikihe kintu gishobora gutuma acapa ifoto y'umuntu kanaka? Igishobora gutuma ndayikora ikintu gishobora gutuma ndayikora bon amakomande kenshi je nkora amakomande si ntasa gutahura sinshobora gutahura ikibazo ushoboye kubaza. Hariho ukuntu dusanga mucapa nk'amafoto y'abantu nk'umukuru w'igihugu nka wewe Alan Simba waracafye ifoto y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evarist Ndayishimiye, tuvuge ko yo bari komande yari yaguhaye. Okay. Donc urumva bwango ni yuvire gukora son excellence. Donc ni se barundi en fait ni papa barundi c'est mon papa moi-même. Umva umuntu ushaka gucapa ikintu ndakunda en fait uwo nkunze nkumenga nakora every gahunda yipostinge nereke
fana wanje nereka aba kiya banje ko nticaye ko niko ndakora donc canko ikintu numva ko nkunze muri jewe nyene yeah. Alan artiste yoba afise ishure aja kwigamo kugira ngo yongereze ubumenyi bwiwe. donc urumva ntuko nakubwiye tusha kumva ko vyigwa kubera anya ndi je nigishijwe na jewe nyene kubera uko nabitanguye iyo nca mpagayika simba ngeze aho ngeze ahubwo nuko natanguye buke buke ivyo nkoze ino munsi mbonye ngeze ngaha ejo nkoze ikindi nkabona okay kenda yikoze neza gusumba cyo nakoze ejo okay none aho nakoze ikosa ejo ni he okay cyane kumba hari kosa ejo ego umva ndabibona cyambona donc ngwino ndakora ama event menshi niko ngenda bona evolution bivuze ko udafise umuntu ashobora kukubwira ati Alan iki kintu wari kukigira uku canke umuntu urabira ko iyo bagukuriye muri ako kazi kawe. Donc urumva nk'umuntu nk'abantu bashaka kumbwira ati Alan wari kugira ukuku nawe urashaka kubimbwira narashaka kubimbwira atavyo nzi oya donc urumva benshi niba bakora ndiko ndakora kaza wumva bambwiye ati Alan none ubona gute akantu iyo ugashirako nanye ndayiravye ndavyumva akavuga ati sha kumenga ibintu nivyo hari igihe n'umuntu nahatababize akavuga ati vraiment aka ni nka ide akantu ugashize kubona gute nivyo ni vyiza gose akantu gashize ko Alan simba ubona gute ubutacitsene hari igihe akanshi ambwira nshire ko kaanya nkavuga ati bon ndagaze ka ahubwo mba nononye inye bivana none nkamutahuza ko ntavyabaza hari igihe nakambwira nk'umuti nkasanga ndagatoreyemo umuti hanze y'igihugu hari abandi bantu musanzwe mukora umwuga umwe yes babikora neza ntushobora kuba uraba ati nakakora gute kugira ngo nawe ukore ibikorwa vyawe. Sino hanze y'igihugu gusa no ngaha mu Burundi wacu bariho babigira neza kandi mpwanda aba maevre yabo iyo bakoze evre nkavuga ati wow iyi evre ayikoze neza kandi meme nuwondo bansumvya gukora canke nkaba ndamurusha nka level iki haraba nivyo yakoze ashaka kuvuga ati bon akantu karanye speed cyo vuga ati akantu kahagize neza reka basinaje mfate be nta kuntu nanje nofata akanyene nkagira ukundi kuntu agasa neza gusumbaka donc aba artiste baturahana hana ibyumviro naho none kugira ngo ushobore kumenya ati naka ndamusumbya canke nakaransumbya aho hariho amahiganwa ategurwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo dushobore kubona ujya mu artiste niwe yatsindiye higanwa kanaka bivuze yuko asumba abandi cyangwa inje kibazo numenga nwanza nkaciyumvira kugira ngo nshye kwishura ico kubera donc gitomore neza numve kwanza hoba hariho amahiganwa atandukanya amakategori y'abacapa kugira ngo ashobore kuvuga ati naka yabaye wa mbere yatwaye agashima kanaka naka yabaye wa kabiri. Turi muri iyo ka ya mahiganwa waruvuze ngo amahiganwa ego hahawe ama competition kubaho ko bana mu bintu ntashaka kuba ama competition hari amatara atandukanye barashaka ama competition hari bajya bakora bon donc les musiciens hari ama competition wabo donc ati ko mvuga competition z'abacapa ego aho ni hakarorero bon donc hari ko competition ziwacu rero twe natwe zirahari hari competition zorganizwa bakagema competition bayi wa mbere bakamuha amafaranga nuko swati mari wa mbere imba fati prix y'uwa mbere tuje kuri 1 million 2 million biravana canke million et demi biravana nge bavyorganije ego be ubona amakampuni yitabira umwuga wanyu nkuko basanzwe bitabira gufasha abaririmbyi abakomedie donc imana ivyivanzemo kubera sinkubwa nabwiye ko igana y'igitangura ati sinkubwa mbere ubwa mbere twara ntibyari byaromenga ibintu biri mu gifungu gusa muga right now ubu tugeze hanyana no kuri vraiment biko biraza ukundi biko biraza mu yindi shusho yego vraiment koza mu yindi shusho kandi twiza neza ko tuko turabikorera ko kandi bizogenda neza cyane. Nihe challenge muhura muri aka kazi kanyu? Challenge yeah. Bon challenge niyo bon novuga yuko ari challenge ba ku artiste ntiba kuri bose iyo nko kuri Alan challenge bon nkaje challenge shakumba iyo ncengiro ndebukirwa mu kazi sinta uza ndabiha nko sindafite nk'akazi kiwanje acha
dendebukirwa ko bavuga ati bon iyi ni nkaho challenge kudendebukirwa ni nka challenge n'abangize mu buzima bon nko kubandi bon siva nko kubandi kubera yaho nivuze jewe nyene sinze nk'abandi gusa ndazi ko benshi iyo udendebukiwe urumva ko bari nka challenge mu buzima nyene nihe foto amaze gucapa Alan avuga ati kugeza kuri uno mwanya ntazofa nibagiye ya foto ntazokwibagira my god my daddy Pastor Patrick Ngendakumana ndamwubaha cyane ari hose vraiment ndamwubashe gose kuva muri God is Glory Center. God's glory church tukiraho nyene Alan artist twagiye tubona ngo God is Glory art byo babihuriye hehe na God is Glory Center. Donc urumva je ndi umwana wahajya nyene kugira umuryango wanje donc hari department nyinshi hariho God's Glory GG Sound God's Glory Sound God's Glory donc ni vyinshi hariho God's Glory Family God's Glory God's Glory Dancers God's Glory Art donc ni nyinshi ziri turi kuri God is Glory Art mucamo korera iki meze gute okay kuyo ntuze kuyote God's Glory Art urumva ko ari ibintu bijanye na ibintu by'ubugenegene ariko cyane cyane urumva ko ari ibintu nyene gucapa ofete ni ibintu nyene donc ni guhishura ubwiza bw'Imana yaduteretsemo kuko no gucapa no bwiza bw'Imana yaduteretsemo donc muwa mwigisha gucapa abandi bantu cyane nawe ko gucapa bitiyigwa nk'abana basanzwe bafise tara basi mukabongereza ubumenyi okay voilà ari ngo batiko arabandi bafise talent yo gucapa no kuri vraiment ashoye kunyegera nkuko turi umuryango w'ubwiza bw'Imana badugiriza turaduza talent zabo kugira ngo bashoye gukora ikintu ciza ati okay voilà kuba ndi muri God's Glory Arts ndabona yuko harabanavuye haranagiye niyo shingano yacu twihaye ati are kugukura ku ntambwe imwe tukagushira ku yindi tukakuduza kugira ngo ushire kugira ku nayo kumva ko urakora neza kandi ibintu kwinjiriza ibintu wumva yuko guwe neza kandi apana ko ntubisha gukora kugira ngo wumve ko guwe neza apana ahubwo ukore ugubwe neza kandi bikubesheho kuko bibiri ivuga ati umugore utazobeshwaho n'ibikorwa vyiwe vyamuje ariko ntushaka kubaho utagira ubumenyi bisaba kandi ugira ubumenyi hama utanga ubukoresha ubwo bumenyi hama curonka akantu nawe uvuye mu mpano yawe curonka akantu uravye urugezo ugezeko n'ubuhe musaruro wishimira uvuga ati je maze gukura mu mwuga wanje wo gucapa okay voilà bivana no kuntu je nkora ukuntu akora ubwa mbere n'ibikoresho nakoresha ubwa mbere vraiment ugegoje kunda bana ho nkorera uravuga ati vraiment hariho difference hari itandukaniro ry'ingene byo ari wambonye bwa mbere n'ubu ubonye avuga ati hari itandukaniro nini cyane uwo mwuga ufata nk'akazi cyane nyene yo kuko bimwe kanangihera cyane ntushaka gukora ikintu udakunda ikintu utagikunda afete hari abantu usanga akora ikintu ugasanga ariryohera gusa aragikunda mugabo kubijanye n'akanoti canke ashobora gufasha umuryango ugasanga sikirenga donc urumva bajya biryohera sinibaza yuko abavura nacyo nabavuga ko vraiment numenga ibyabo ni mu yindi dossier kweje hoho kwita kubera iki wise Simba bihuriye he no gucapa donc urumva Simba iyo ibikoko byose biri mishamba murabona ihoko je namashaka ko mba umu artiste international urumva umu artiste bose bandabira ko bakavuga ati iyo mu artiste quand même tugiye kumwigirako hari ibintu byinshi aturusha tukeneye kumuganiriza dukeneye kuyaga nawe kuko je ndaga n'abantu aba artiste canke abatari ba artiste biko barambaza ibintu ndaga nabo vraiment tagaje kumbwira ati ndakeneye kuganira nawe tukeneye kuvugana nako haba ari ikintu bambonye ko bati iyo mu artiste ko tumukunda kandi dukunda ibikorwa vyiwe ya postinze ikintu twadufise umurura cyane wo kukibona cyo yakoze gishasha ama link ariko arazunguruka iki donc afise umurura cyane niho kuvuga ati rero Simba muhaya nko
igikoko cyo mu bihugu ni igikoko cyo mishamba muje makizi yagiye igikoko simba benshi bakize ngo ni a lion lion kumbe ngo biratandukanye no simba na lion biratandukanye lion na simba nivyo nico nyene simba is a lion simba is a lion kubera ni nk'umwami w'ibikoko abandi tuvuge nawe ko uri umwami wa artiste ngaha mu Burundi voilà umusase avuga ni genda umwami wabyo nago wenda akavuga nshobora ati ngo je sindi umwami vraiment ngo hari abandi bantu bandusha aya urumva uwo ntabayiyemera ubu hari akantu muri we atari yakira urumva umusase avuga ati jewe I'm the king wiki kintu uwundi musase akavuga ati nanje I'm the king kandi ushaka kubimugwoko nshaka kumugwanya ariko niyo wovuga kuri king urabona ati naka vraiment arankurira yego ashoye ivyo kuba ati I'm the king muga kavuga ati haye undaba nkavuga ati ngaha mu Burundi ninde mushobora kuraba mukavuga ati yaradukurira mu mwuga hamu bro vraiment je ngize no kubaha abandi baartiste bagenzanje mvuze ngo ndabadondaguye ntabona umwe mvuga umwe nko kuri wewe uvuga ati je vraiment naje ndamwubaha yakoze nkavuga ati je ndamwubaha uyu oya bon urumva sinshimye kumvugira hano hantu mubashe sinshimye kumvugira hano hantu kwese kuko hari gihe uwo nuwo bari karaba kino kiganiro yivuga ati akitega ati hala simba ngo bavuge je je ndabe kampemukira ndabe kandi akundi ibikorwa by'iwanje je ndabe kampemukira muri make wemera benshi barazi kubemera donc ndemera benshi mugabo hari umvuga ati uyu muntu niwe kwereke wotinya kumuvuga none mvuga ati ko bon hamurundi harabonemera gusa si utiya kumuvuga aho fete oya ahubwo nankako nce mvuga ati ngo je no kuri nemera uyu ure bati ye neza kumuvuga je aramaramaje ataramaramaje neza kumuvuga uyu none neza kumuvuga je nera hari umuntu harantu bakunda hiti bana bakunda hiti ati aramvuze gusa mugabo emera wewe mbesha mvuge ngo ndamuhere aya reka ndamureke gato uciye umuheba dan reka ndamwibaze gusa dade yamaze kuvyuba yamaze kwiyumva ntacyo aze kwiyumva iryo zina na genoritora vraiment so Alan artiste ibikorwa vyiwe ubu abona ko vyo babigeze hehe ni hehe yoba yifuza gushika donc bivanye naho wahereye naho ugeze naho ushaka gushika urabona ko bizokorohera donc urumva ibintu bitanciye intege ubwa mbere sha ubu ntibikinci intege kubera ubu ndabona yo ndiko ndaja ubwa mbere navuga ati ubwa mbere nkiko ndirondera wirondeza nirondeza kivala ndabe mugabo ubu kameme ndabona ko ubu namaze kuba stable ubu namaze gufata rero niko ndabona yo kundaca nyene kuko haye mu wasata nga mu Burundi hari abantu bari vraiment nabone babiri hariho kasi ndabavugiye ndabadondagira nkase nkabangahe ntaco Dalius Mike hariho Baptiste Ishkaram hariho Daniel Kibamba nibe mpumuje batanda badondagura usanga ari nabe usanga ari benshi kameme turabona ngaha mu Burundi hariho ama management ya supporting abaririmbyi mbe no muri arts hoba hariho management araniyo barimwo canke bimeze gute donc urumva me management nishaka bon management ni ikintu icyo ari cyo cyose nabajya bakora budede hagiye management hashaka kugira nka manager akabati je banda managing ujya muntu genda mufasha gerano kanaka mu kumufasha nuko sinzi uko nkafasha sinzi n'ibyo bavugana ntavyo namenye maga nko muri ntuze wanje nyene ye aba artiste natwe bon we manager natwe nshaka kuvuga nka manager nabonye barashaka gukenegwa yego boba bahari ngaha mu Burundi abantu bacapa bafise abamanager hego bariho amanager bashaka gufasha abantu mugaje nta management nta ya management nimwe ndimo
artiste wavuze ati urashobora gucapa ifoto bivanye nuko wavuganye n'umuntu ari nk'ikiraka dufate yaguhaye twarabonye ucapa elephant ucapa inzovu eske hari umuntu ashobora kukurihira iyo nzovu uba wacafye cyane ndakurumva hari nta kundi bikoko bakunda inzovu ashaka kuvuga ati Alan je no kuri kukuntu nkunda inzovu ndibuka Chiparaho yari Canada niba ashaka kumbwira ati Alan Simba ndabona vraiment uri very talent rero ikintu ndagomba inzovu uzunshapira inzovu nze mbone wayipostinze gusa ibisigiye tuzivugana nzoca umpereza mobile money yawe none ankorera umuti ariko acivuga ati bon reka hasi ndayikore ko umenyene sinkore mvuga ngo umana yikorere we basi ndayikore mvuga ati je ngomba nkore ikintu kizima hama abafana banje ikintu kizima ikintu cigisa neza hama bayiryoherererwe nyene every yanje gwa niyo mara gushika mu telefone yabo canke ku baze gushobora gupostinga ikintu gisa neza okay cyafata ikintu ndayikore meje kuyikora nino acivuga ati wow ayibonye yararyohewe yaranyereye narabonye feedback yiwe yasho gufata every yanje arayipostinga wow guposta yayipostinze bati wow aragia like agia share every yanje abona vraiment ati yayikunze kamera nakanota araguhereza yego yo najane cyane uko veka hivyo ntigeze antengura cyangwa vraiment cyavya nkoreye kwiri nkuko yabimbwiye yabinyemereye gusa mugase nabikoze ndamwitaho ati biza kugenda uko bitaye abakunzi b'ibikorwa ya abakunzi b'ibikorwa by'abandi bati bazo kubona ikintu gisa neza kuya uyu yampaye ide yo gukora inzovu mbese ndayikuremo ikase mbese ndayikuremo muri pension ati wapi ikase nkore muri stilo gase ndabaha ikintu gisa neza abakunzi banje kameme mugabo nabona ubwinshi bw'abantu banje sinabona umwe abimbwiye nabona ubwinshi bw'abantu batika nkore ikintu ciza benshi nibagikunda nawe cyabona ukuntu benshi bagikunze nawe cyayi mugwa neza kuko sinayingomba ko nguri ko nkora ikintu kimuryohera wenyene hama abandi bati ibintu bageze kwe wapi kijyo ukosa ngo ugeni wakiryoherewe wenyene n'abantu biyiwe aza kugira aza kuha iyo every ati mwabonye Simba ibyo yagize banya ko Simba yankoreye umuti kwaje iki cyo nkunda cyo canje nikundi mbe Alan artiste mu gucapa nuwamuhaye akaza amabwira ati capa muri pentire canke muri stilo canke Alan acapa uko yumva waba byumva donc bon hari uvuga ati no kuri jewe bivanye n'ukuntu ngomba ko Alan Simba nkorera ibintu by'iwanje ndaguma ka nkorera Eva Alan Simba ibintu by'iwanje reka reje mfate bivanye n'ukuntu mbona ngene akora ibintu reka ndamuhe ankorere muri pension niwe avuga ati ngomba ko nkorera muri pension tableau inganuko ifite tayi inganuko kandi nkorera muri pension okay cyangwa avuga ati bon singomba pension uwo no umwe avuga ati ibintu bya pension ati bivanye n'ukuntu n'amafaranga afise n'ukuntu je mwani ifashe ku mufuko cyangwa umenga no kuri pension oya ahubwo je kintu mbona kizima mbona tungana cyangwa mbona no kuri ngana na stilo every stilo irambumba ushire muri cadre nkayiryoherererwa hama nkagira share nkasha kuma kuri stati nka no kuri ni byiza vraiment kandi byo mbona menga niyo sanete ivana gafaranga afise uwo no kuwundi hari ndavuga ati no kuri je ivana no kuntu mbona je no kuri aka crayon mbona ko sawa aka crayon ko sawa chivana hore kuri me kuma ku kanoti ivana no mu wose akafise ati kuri je ivana no kuntu mbona cha akano bivana kanoti mfise cyembo menga kuri crayon cisha muri cadre hama ndayirutore hama nshye kuyipostinga kuyabaga abakunzi banje nanje kwisha kuri stati kuya abantu bakayisha kusanga zina yanje yageze kure kubera yagize abantu ntibiwanje sibo abafise muri telefone yiwe canke ntidusa abantu canke peut-être ari nabo usanga dusa muga si benshi par rapport hari abatanze muga basha kumenya kubera we agize share cyane ngaha kuri BDUSA hari abantu bariko baradukurikirana barababona Alan artiste Simba ugasanga ntibamuzi ukuntu asa ikaba ari rya mbere bamubonye hama Alan muracapa amazu muracapa ibikoko muracapa abantu nikiye kintu Alan avuga ati iki kintu vraiment
kiragoye gucapa kugira ugicape bisaba gufata umwanya muremure donc sishaka kuvuga ati ngo urumva ngo iki kiragoye donc kuri jewe vyose biroroshe kuko mvuze ati ngo iki kiragoye kuko nico kintu mvuze ko kigoye kirafise amatwi gica cyumva ati kumbe iki kintu kumbe turamugora kuri iki kintu reka tuzokwame tugumye kuri we rero hago je ndavyoroshe bati je byose biroroshe none ko wacapa umuntu niko wacapa inzovu bon urumva bitandukanira kuri style gusa kuri style y'ikintu ugomba gukora muga ku bikorwa ku ntuze y'ikintu ku beshina vote ari bon donc ko kintu ugomba gukora donc ni inzovu umuntu batanduka igikoko umuntu donc kuri muga hari icyo uvuga ati kindagifashe n'umwanya muto y'inkaba ndagihejeje donc umwanya urumva bivana umwanya n'ikintu ugomba kwena style ugomba kijanemwo n'ingene ugomba gikore umwanya ntibishaka kungana kugira ucapa umuntu nuko uba ufise foto yiwe ucapa umuntu wari we wese canke bigusaba umwanya wo kumanza kwihweza uwo muntu canke kuraba iyo foto umwanya muremure ikintu ico ari cyo cyose iyo umuntu wari we wese ingene asanga urumva cyo ndamwiyumvire ora wese ashaka kuvuga ati kanda ma contacte Alan Simba ama nkorere igikorwa ngomba kevati nimba ari huwa ugomba ko ndagukorera kadukore iki gikorwa amakimbere neza donc tuvuga ati ngo bivange ni foto bon nimba romo none bavuga ngo foto ngimeze bifate nka president wa BDUSA ariko aradukwirikirana akurungikiye nk'agafoto canke uje nga muri BDUSA uramubonye wohita umucapa kujya nyene ku buryo n'uri hari ya etazini avuga ati ni president wa BDUSA nkabo nyene umuntu abagomba nkabo niwe nyene umuntu abagomba ko nyene ba akorana nawe ngo bamwagurire icyo byumva nawe bagire bamwagurire nyene nkabo nyene bien nkabo rero yo woce ukora umuti gusi n'umuti umwe habwa n'imiti myinshi nyene Alan artist nk'umuntu yifuza ko uwo mukorera mu gihe yo kuronderera hehe usanzwe ukorera hehe donc nka twebwe nk'abantu dugura ibintu by'iwacu nka twe tudondariza kuri ku mahazo niho hari ibihugu byacu bo tubonera niho batutorera ego kumbuga dukoresha niho badutorera ku manimero yacu ya telefone nta biro ntaki ni kumbuga donc urumva twebwe ibintu by'iwacu bigatandukanye n'ibintu by'abamizisi kuko ibintu abantu abastar wumva abaririmbi donc ubu baragera ahantu bakabona izina bafise tubonye izina dufise naho tumaze kubona ko tumaze gushika twe tubona ko twohindura akantu ntituze turavugana n'abari bo bose kubera uko tudatuvugana n'abari bo bose bitwicira izina bituma tutaronka akanoti nkuko bikwiye kuko benshi bamaze kutumenyera nta muntu yosuka inoti yiyo ku muntu aguma abona umuntu asuka inoti ku muntu anyotewe kubona yama yumva aguma vuzwa ati n'umuntu ko ntamubona hasi akumva afise nka show anokana ati deka ninje nje kumuraba rya muntu mugabo bamubona akuvugisha vugana muramuka biragoye guhe binoti bati je manje kuraba rya muntu muga twebwe dutandukanye nabo rero sasa twe hano dutandukanye nabo nahano turanyuranye mugabo sose umuntu wese aba umustar ukaza akora naje ndo umustar kuziki wanje na cyane ya muga tugiye kuraba turatandukanye nabo baga ntabakeneye abantu bamaze kubona ko bamaze kugera ku izina kanaka habwo twe tugeze ku izina kanaka tumaze kubona aho tugeze habwo twijukira cyo bati habwo rero ubu ni umwanya wo kwegeranya abantu tubiyegereze twegeranya abantu ku buryo contact yiwanje ifisemo nk'ama contact shaka kuri 3000 contact abo bantu bose bizonyorohera ukuntu nshaka gufata ati ko nakoze igikorwa gishasha evre yanje nkabona ipostinze kuri Twitter ikafate link ndayishire ku muri abantu 3000 bose maze kwiba kwiragiza abantu bose muri 3000 ibaze abantu bose namara kwakira iyo link yanje bakinjira muri iyo link bakabona igikorwa muri abantu bose abo kandi ibaze iyo link baza kumfasha kugira ama share partage bayipartage
igende igere kure ugerageje kwiyumvira vraiment mu bantu 3000 nabo bafise abantu igihumbi babonye iyo heve umva izo imaze kubana n'abantu bangana gute mu gihugu cyo mugabo abandi bavuga ati abandi bobo ni habwo abantu bose 3000 hamwe twomenyana nabo bose tukamenyana nabo bose ntosakora nka cyuvyumva nawe Alan artist dusanzwe tubona ku mbuga zawe ngurukana bumenyi yabari Facebook page Instagram ukurikiranwa n'abantu batari bake bivuze yuko bakunda ibikorwa vyawe canke donc nshaka kwikirana umuntu waravye umuntu ikintu akora naje kugana ndagukurikira ndagombe mu follow wawe niko mba nabonye kwivyo bintu wewe kwivyo bintu uri kurakora vraiment birankora ku mutima ndumenga ndabiryohererewe reka ndamufollowing iyo muntu kuko amazi misa akora ibintu bikanshimisha ego ashaka gukora ikintu kimwe kikamuryohera makavuga ati shaka yaranyoheye mugabo usanga ari kakantu nyene kabaye comme accident karanyoheye mugasi cyane ndamufollowing aho sinje nk'umuntu ndamufollowing mugabo akantu gaciyemwo sinje ndamufollowing mugabo arakoze cyambere kaguryoheye urikawushije icya kabiri cya gatatu sha uvuga ati uyu muntu kweli kuma ndamubona kasi ndamufollowing kubera ndamufollowing kandi yanyoheye urumva nanjye rero nukomeze kwa imbuga ziwanje kameme afisa abantu biwanje ankurikirana kandi ndabashimira cyane no kuri abantu bankurikirana cyane vraiment kandi byo muyariko gose kubera n'abantu bafasha amashare kuri link mba natanze vraiment sinzi no kuntu bafata nk'uwo wewe nk'ubigize nkabona ndiko ndaramwa bati wow everyone ndiko ndikugirana nkavuga ati uyu muntu aho ndi sinzi yuko none ndamushimire gute basi ndi n'impande yiwe hajya amafashije ikintu kinini abantu biye barabibona nk'utanze avuga ati uyu muntu kweri yakoze ibi bintu bumva kaba amaze kumblanche n'abantu batari bake yeah abakunzi ba BDUSA nko mubibona of course turi kumwe na Alan Artsim asanzwe abikora neza urumva ko baramukurikirana cyane niba nawe ukunda BDUSA ntureke kudufollowinga nakahe kajambo Alan Artist Simba yobwira abakunzi biwe ndetse n'abakunzi ba BDUSA mu kubasezera mu bakunzi ba BDUSA ari abakunzi ba Alan Atsimba kuko ahanye tukivugana gutya ndazi ko hari abantu bakwikana BDUSA baza kuja ku mbuga zanje kuza kuraba turaba uwo muntu Alan Simba bavuga iki cyamamaye cyo mu gucapa icyamamare mu gucapa bazogenda baze kuraba ni Alan Atsimba ku mbuga zanje ya Twitter Alan Art Simba meme no ahariho hose yaba Snapchat Alan Art Simba Instagram Alan Art Simba nuko nyene Facebook page Facebook account hose ni Alan Art Simba donc izana ntirihinduka nta nagantu tugahinduka unasaba abakunzi bawe ko bogira ego yo oh la la kandi na ego sha baze kuraba gende kuri channel ya BDUSA barabe kuntu bokanda gusa uvuze burya Alan Artist naho twashoboye kukwakira wamenye BDUSA ni iki BDUSA donc je ndayizi kuko ni donc bisaba mbanze ndavyumvire mvuge Erega hari abantu usanga badukurikirana baguma bumva BDUSA ugasanga nko mu majambo yose ntashobora gutahura BDUSA niki mu majambo yose BDUSA urumva hari ukuntu kivuganye no kwanje aho kivuga kwanje ukasanga nditwenza ukwanje BDUSA gusa aho ndumva ko harimo ko hariho entre ya Burundi na USA leta zunze ubumwe za Amerika nkumva no Burundi hari ukuntu je kwanje no ndagifatanya gisigura ukundi kuko wanje kubera numve ko kimfirinze neza numve ko nguwe neza ndakivuze muga ariko ukuntu bakivuga hano wangasanga ace bantwenga ati akivuze ukundi Arani tuvuze BDUSA twatuvuze Burundian diaspora in the United States of America Burundian diaspora in the United States and Burundian diaspora in the United States of America and the United States of America no kuvuga ni abarundi
baba muri leta zunze ubumwe za Amerika ya nibo bagiye hamwe kugira ngo bakore iyi BDUSA media ya okay erega cyo nagize narukivuga ntigitandukanye n'ico cyane ariko nari kuvuga yuko kameme no Burundi na leta zunze ubumwe za Amerika urumva yuko ari ibihugu bibiri mugabo navyo ntivyihuza urumva ko ari abantu babihuje n'abantu nibo twitare aba diaspora ya urumva yuko atagatandukanye ka cyane kari kuza ni babarundi nyene bakunda bwa Burundi babaye hamwe ariko vema urumva vraiment urumva ibi bintu kwera urumva ko biraryoshe cyane ugasanga hari umuntu afise amahera ari ngaha mu Burundi ntashigikira impano ndabasabe namwe vraiment dushigikire natwe sivyo none ndabona ko muri abantu bakunda ibintu nyene vy'ubwiza nk'ibi nyene turimo dushigikire vraiment tuzobakorera ibintu bimeze neza bitagasi bisa neza none se nkobeshi umugani waroye na cyane cyane bakurabwira abantu kugira ngo bashobore gusimbira ku mbuga zacu yaba Facebook YouTube bashobore kugira akantu mbe ni imbuga zose ni BDUSA kunyene ya BDUSA media okay voilà no ko kuri YouTube no kuri ne munyaruki abafana be wanje bari hose banyereke baje kuri BDUSA bakande subscribe bagire gango baguma babona vyinshi nibindi biganira pana je gusanzo gumane abakunzi banje sisi genzo gwamande nga bazoza baragenda barabana ibindi biganiro hazoka amaharaza n'abandi bantu nyene sijeje nyene ashaka kuza big fizo hano hantu sad bakaza hano hantu abasta je nemera kandi nzi je nka Alan Atsimba kumbe nawe urabakunda yoho abantu banje big fizo sadbi akora n'abandi baririmbye ko bikora neza cyane beko bara double J ndi benshi to mvuze ngo ndaba abona abastari be n'abastari banje naho tutaravugana naho wasabye abakunzi ba BDUSA gukanda ka kantu mbe uvuze abaririmbyi numvise uvuze abaririmbyi cye numva umengo hari akandi kantu wovuga abaririmbyi n'abacapa hari ikintu mwamuhuriyeko donc numva ego tagihoreko cyane kubera bwa mbere na mbere hari ba artiste bose barabidoga ati Alan Simba twe tugura amaeve turakora amaeve mugabo twashase umusitari kanaka bitugirirwa amahirwe kugira ngo tumushikiye tuyimuhereze bivanye no kubura gumari amagenda agira ntagiye guma zunguruka ati abari mu kazi nibyo none mugana aho biruko base tuyipostinga inzara ariko tugira tumutaginga iyo eve tuyimutaginga ko base yibonye basi nato tugire effort tugire effort basi ngana kuhaje atulikinge basi même comment kugira ngo tubone ko mu star twakoreye kino gikogwa kuko natwe numwanya utari muto si musu umwe canke imisi canke imisi 3 ibaza umurango nije umusi wose ga imisi 4 ukubita kuri every kura asha umurango nije urukoro umva urwo rukundo umukunda ubushaka ati azoyibone basi nzofuase nkorera sinkorere nzofuase nkorera aka commentaire canke base nkorera ka like kiwe base mfuma ndakabona base hama nanje ingira aka effort vuga ati musta aranyitaho nanje kuvyo nkoze araryohereje umunsi arani nyuma yuko nsezera abakunzi ba BDUSA imbe nirihe tandukaniro riri hagati y'ifoto yafotowe na telefone canke na kamera hamwe niyo Alan artiste Simba bayacafye donc urumva namwe nyine ibi vyuma by'abazungu babizanye bino bintu babizanye kugira ngo ibi bidufashe biduhe photo efficie quality kuri je numva yuko ibi vyuma byaje kugira ngo bimpe photo efficie quality sino je mvuze ngo ngomba nkore rero je mucepa ko wanje ni nayo shinga nihaye je nkufashe even niko ndakora mba ngomba ku buryo mbashaka gukosora ico cyuma cyayimpaye vuga ati je icyuma cyayimpaye sibi nkora ngoma nkora ikintu ciza gusumba ibi bintu iki cyuma sico kintege kivyo nkora habwe je nkora bivanye ni kuko Imana yampaye impano sha iragusumbye ubwenge n'ubushobozi Imana ko yarampaye iyo mpano kabiri iri muri je ngomba gukora ikintu gisumba
ciza gusumba ibi vyuma abazungu batuzaniye ibi gusa nivyo ni nk'imfashanyo donc ni nk'imfashanyo nakantu nyeko gufasha na ariko rero naho turi ko turaheza ikiganiro mwebwe nk'abacapa mpora mbona umenga ifoto zanyu zirazimvye gusumba ifoto yoba yafotowe n'ivyo vyuma voilà ahubwo arakoze kumbaza ico kintu nani urumva igituma bizimvye ibintu byo si kuvuga yuko ibaza appareil photo iyi ntuze iyo Canon igwanga ugiye kuraba hari izigwa sinzi amabe yacu gusa mugabo ndazi yuko niwe uri binziza imeze neza umva zezugwa mu miliyoni 3 millions kumva ngo ngo ni 4 millions 5 millions hari izigwa ama 5 millions canke 10 millions ziriho none ibazi ikintu kice kigufotora caguzwe 10 millions ukabona ifoto utanze 10 000 by exemple ariko hejeje bagufotora ibonye ifoto gisa neza iratagase amagwishije umudesinateur hewe ngomba uyinkorere winshiye kuri tab ugasanga mwatokeye biva n'ifoto kunda yibona ni nziza kandi yotoka kuri tab mugabo iyo ndayikorera 200,000 200,000 yo non hakuna aso nka ku 150,000 no basi no kuri gabise dufatane neza tugende neza saka 80,000 byumva gute kavyumvira okay tangura mukavuga ni ingene bitangura kuntu butangwa guhanahana imbari yo avance iki mugahanahana ibaza amafaranga yose aguhaye muga uwifoto wamuhayanga umuhaye 10,000 ifoto isa neza ariko wewe ivyo bice biza kubera iki amafaranga baza ko yahasaka TV aje kubera iki je nifata yuko ari ni icubahiro c'Imana ni Imana bati ni Imana yaguhaye Imana ivyo yaguhaye ntishaka kubirutisha n'ivyo bintu vy'abazungu byaje bigufotora bikagira nti Imana mugabo Imana yaguhaye urumva ko igiye hejuru ni Imana yaguhaye Imana urumva ko Imana igiye hejuru donc ni Imana ushize hejuru donc sinze no bivuga tukubonye rega dushika hejuru ku Imana rega daba dusaga twibagiye nuko wasezeye abakunzi byaje birarenze subiramwo nabasezere unabibutse no kuri reka tubasezeye abakunzi ba BDUSA n'abakunzi ba Alan Atimba ko mwakomeza mudukurikirana hano hantu kandi nzogaruka nsubira baha ibindi bintu nzoba nakoze ibindi bintu birenze ivyo no munsi nivyo muza kubona ku mboga ziwanje bizwa ko birenze nzobibona mu muzibona kandi nsakane ngaruke ngahanda bisigure neza rero gusumba kubonye abakunzi ba BDUSA ntimwibagirwe na gusonda sivyo none subscribe no gira share kino kiganiro nyene gango abandi ba artiste benshi babibone babone bumve ko Alan Simba abakunda kandi ariko ari mwese bifuza gukora neza hama murabe name ko tujane mu nzira yo kugubwa neza nyine mu kazi kacu ubu ko karaduga ko karaza ko karatera imbere ko karatera imbere kandi vraiment mwese ba artiste mwese kaza cyane kandi ntimucike intege ubu ntabyo gucika intege ubu twatanga gukora kandi ko biratera imbere ko turonka kantu ibaze table igeze kuri 200,000 aho ni maki 200,000 300,000 uvyumva gute ariko bwa mbere tableau hewe nukuri ibaze vraiment ngo 50,000 60,000 wamenga kukorera ubusa mugubu 200,000 300,000 400,000 wow praise God hallelujah amen reka tugushimire Alan artiste kuba witavye ubutumire ngaha muri BDUSA for really turakira impano zose zigiye zitandukanye ufise cyakora turamwakira ariko udafise cyakora nitumwakira ukaba wiri kuryamye mu nzu ntitukwakira muri BDUSA twakira abakora okay voilà merci entre temps umukuru nyenicubahiro umukuru w'igice cy'u Burundi son excellence General Major Evarist NDAYISHIIYE tumushimire cyane ku kuntu yatubwiye ati dukore ati nimukore nta kinebwe gikwiye kuba erega nivyo erega nyine cyubahiro yavuze ibintu ni Imana yavuze waranakoze n'agafoto mwerekana ari mu bikorwa waramutafye ariko naba nereka ati none arakora we nyine cyubahiro ariko arakora none twe twicaye kwe ni nyine cyubahiro ariko arakora none twe twicaye oya kame habwo ni we yarakwiye tubace ni nyine cyubahiro kame habwo yarakwiye kuruhuka agatekana twebwe baje agakiri bato tugakora hama katubwiza ivyo dukora gusa ariko we bavuga ati
je ndakora namwe ni muko ego sha imana mwakoze cyane bakunzi ba BDUSA nkuko mubizi, this is BDUSA every day every time, tubaha ibintu bishasha, ibintu bimeze neza. Yes, mwari kumwe kuri Mike na Felix Kahongo nkuko mumenyereye. We love you so much. Mutibagira gukanda ka kantu hariya agakengeri, mugira ama comment, nimba ushaka ko bagukorera ifoto Alan artist vyandike muri commentaire ya BDUSA. Nimba ushaka ko bagukora ifoto uri kumwe n'umusheri, nimba ushaka ko bagukora ifoto yiwawe, andika muri commentaire, uzoba umuronse Alan artist Simba. We love you so much. Thank you.